iterambere bijanye ishingiye ku biharuro. Umuntu apanga ivy'iterambere afatira ku maindicateurs akamenya ati abantu umuriyoni n'500 barabakene muri 2025. Baca baharura bati muri 2000 dufate 28 tugeze kuri bangahe. Uko rero abaye bongerekanye hagize umuntu ava muri classe moyenne akaduga mu ino mu bakene ibiro nashaka gushika nk'ibi biza vy'ibiza bidukikije byashanje ma climatique by'intambara aho ko abantu bava mu bakene baja muri classe moyenne bava muri classe moyenne baja muri mu batunze abantu bakaza baraduga basubira inyuma navyo birashika kazabumva igihugu nk'ideze mu barabu byama mu kumva ati igihugu abantu kera bahora bisasira imikate n'amata ati uye abantu nta n'umunyu bakironka kubera iki kubera intambara canke ibindi bintu bya terrorisme abantu ho kuva ino baduga muri riche bavuye ino baja mu bakene. Donc rero barafatira ku biharuro kugira ibintu biharuro bishoboke hasaba ikintu gikurikira. Urumva ifoke umuntu apanga ivyo vy'iterambere aba afise les données z'abantu bari cible akaba ashobora kumenya amahera binjiza no kuvuga abantu bafise amakonte akaba ashobora kumenya umwimbo record hamwe ashobora kuvuga ati muri 2025 muri aba bakene naka 2025 yaronka 25 kilo ya kafe mu gipimo ciwe ariko muri 2028 dufate canke 35 canke 40 canke kombe canke 60 ubu yasigaye afise aronka 300 kilo kuko yaraguye indimiro kandi ubu yarafumbira neza kandi baramuronkeje ubuhinga bwo kurima buteye imbere cyangwa akoresha imashini cyangwa iki. Urumva directement ngaho urashaka gukompara roveni mu vy'ikawa yaronka uyu muntu no kuvuga igihe uyu muntu apanga iby'iterambere adafite amadone yerekeye abantu ariko ateza imbere ntabishobora. Musome neza ngaha classe moyenne yubakwa gute. Ibijanye na classe moyenne narabigishije mu kiganiro giheze igihe nababwira yuko iterambere ridashoboka kuribona igihe udafatiye kuri classe moyenne, udafatiye ku gitigiri c'abantu bari muri iyo kategori bita classe moyenne biragoye kuribona. Muri make mu bihugu bimwe bimwe cyangwa mu organisation yamwamwe baravuga bati dufite abantu bangana akarorero 3 miliyo. Ubona manda babwira ko iterambere ari ibiharuro. Nico gituma mubona leta ikoresha urusansuma. Nico gituma mubona igihugu kidafise rusansuma kitazi abantu gitunze nka muri Afrika biragoye. Kazava ngo igihugu ngogiye kugira rusansuma ngo 80. Nico gituma abantu bavuga ati none igihugu kirimwe abantu bangahe. Ukazabumva ngo dereka ngo urusansuma muri mwaka 80 abantu bashavuga ati nta gihugu mufise kuko mukorera ku bintu mutazi. Dufatire ko igihugu X pays X ifise abantu imiliyoni 3 urusansuma ruca gwerekana ruti urusansuma mu by'amahera harimo n'ibyo by'ama systeme bancaire abantu barahaba n'ibindi byose penetration kuri internet n'ibindi rukerekana ruti muri aba ibihumbi 500 ni abakene, hanyuma umuriyoni ni bari muri classe moyenne n'abantu bifashe akujya mvango pays emergent muri 2040 nibyo tuko turati. Hanyuma aha dufise 1500 bagacavuga bati reka aha nshake ndahashire tuhashire kenshi sanga aribo benshi emilio tuhashire emilio 500,000 ngaha bacavuga ati abatunzi ni 500,000 na karorero riche tegum rero kugira ngo
iterambere indikatere nziza y'iterambere nuko ahava y'abantu bakaja ngaha bakabatunzi, ahantu mu bakene hakava abakene bakaja matunzi. Hariho ama proportion, amarasyo bakorerako, bakavuga bati ko abakene ku bantu ibihumbi miliyoni 3, ko abakene dusigaranye ngaha gusa ibihumbi 200. Hari cyo no kwita amanorme muri ibintu bya finance n'ama economy, aca bwira abo bantu bati abantu bawe igihugu cawe ni emerja canke ni developer ukwa, n'est-ce pas? Uko abakene ni buraya bariyo. No muri Amerika hari abakene bifuza bijya bijungu vyawe. Higashaka ko bahantu aca marameza mugabo wo mbya ati none wewe zifungwa bivahe musiga. Hose kwisi abantu bakenya, abantu bagowe barabaho bararama barabara. Murazi ko nabwiye nti iyo ndiko ndabigisha bino bintu ntimuzagire mwiyumvira ngo hogera igihe iyi kategori bamwe abantu, kuko naho igihugu cyotera imbere cyane abantu benshi bakaja muri classe moyenne bagatera imbere baca bajyana, hari abashasubira ino hama hari abantu bakenye. Voilà. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi burari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwiki ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntatsuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Teze mugabo birashaka gushika ahantu ntihaba abatunzi, abantu bose bashaka abahantu banakasha bose gukena bose, bakabura ibitaro, bakabura ikonte, bakabura aho bivuriza, bakabura aho biga, bakabura amazi meza, bakabura ikintu na kimwe. Mugabo ntibikunda ko abantu bose babira rimwe abatunzi. Rero iterambere bijanye ishingiye ku biharuro. Umuntu apanga iterambere afatira ku maindikatere, akamenya ati abantu umuriyoni n'ibihumbi 500 barabakene muri 2025. Baca baharura bati muri 2000 dufate 28 tugeze kuri bangahe. Uko rero abaye bongerekanya hagize umuntu ava muri classe moyenne akaduga mu ino mu bakene, ibiro nashaka gushika nk'ibi biza bidukikije bya changement climatique by'intambara, aho ko abantu bava mu bakene baja muri classe moyenne, bava muri classe moyenne baja mu batunze, abantu bakaza baraduga basubira inyuma. Navyo birashika kazawumva igihugu nk'ideze mu barabu bijama mu kumva ati igihugu abantu kera bahora bisasira imikate n'amata, ati uyu abantu nta n'umunyu bakironka. Kubera iki? Kubera intambara canke ibindi bintu bya terrorisme. Abantu ho kuva ino baduga muri hishe bavuye ino baja mu bakene. Donc rero barafatira ku biharuro, kugira ibintu biharuro bishoboke hasaba ikintu gikurikira. Urumva ifoke umuntu apanga ivyo by'iterambere, aba afise les données z'abantu bari cible, akaba ashobora kumenya amahera binjiza, no kuvuga abantu bafise amakonte, akaba ashobora kumenya umwimbo recorte, hamwe ashobora kuvuga ati muri 2025
muri aba bakene naka 2025 yaronka 25 kilo ya kafe mu gipimo ciwe, ariko muri 2028 dufate canke 35 canke 40 canke 40 canke 60 ubu yasigaye afise aronka 300 kilo kuko yaraguye indimiro kandi ubu yarafumbira neza kandi baramuronkeje ubuhinga bwo kurima buteye imbere cyangwa akoresha imashini cyangwa iki. Urumva directement ngaho urashaka gukompara roveni mu vy'ikawa yaronka uyu muntu, no kuvuga igihe uyu muntu apanga iterambere adafite amadone yerekeye abantu ariko ateza imbere abishobora. Icyo gituma nkajya amawe nije mubona bagira ajya enquête turagenda bati turafise abantu tuko turasista nk'ibihumbi 5 mu ntara zingahe, ati rero bakagerageza kumenya ukuntu bari bifashe imbere y'ibyo batanguriye n'igihe barangirije hakora amadone. Utazi ukuntu babayeho uno munsi ushobora kumenya ukuntu bagize batembere. Hanyuma ikonte, ibi by'ikonte hari ibihugu usanga amahera umuntu yinjiza bayazi na epargne izwi, na epargne ikabizwi ibyo akora ibintu byose. Donc umuntu afise umwidondoro we ku buryo ibintu byose akora ababijeje nko muri finance ushaka kumenya baramenya reba ati umuntu kwa David muri 2012 yinjiza, kandi nivyo jewe 2012 ninjiza 150,000 ku kwezi niyo mehera ninjiza. Ayo mugabo ntayo novuga barashaka kuca bagereranya n'umushahara wanje fise ku kwezi ubu eske yo bari 800 kiretse ko amahera atagaciro. Urabona ko ngaha navuye ngahangeze ngaha aye nateye intambwe nakoze business gushika hamwe bampembaya. Donc urumva hajewe narateye imbere ku rugero runaka. Harimo croissance mu kuntu nagiye ndakura mu vy'umushara mu myaka 13. Rero bisigura iki? Murumva ko abantu benshi bafise population ntahantu hari commune ifite abantu benshi badafise amakonte, bakora ama business adafise, donc badakoresha amatelefone yabo ngo babike kuri za limikasi canke. Murumva abantu ko bigoye ko abantu bebari biterambere ryabo. Nico gituma muca mubibona ko ivyo bintu bigoye. Rero amashifre menshi yumva tangwa mu vy'iterambere rya none ku isi keshi ntabariyo kubera ibihugu byo nyene bishaka gutanga amashifre y'iterambere ni bihugu bifise amakuru menshi y'abantu bavyo. Nta muri Afrika bya identification de la population hamwe n'ivyo gusiba ama activité ntibiteye imbere. Hari ibihugu rero muri Afrika bitera imbere ku rugero keshi rurenze nubwo abajeje by'iterambere bashaka kumetiriza. Umuntu afungura gatatu ku munsi akivuza akiga akaba afite imirima akaba afise ibyo yorora, ibyo bintu ni ibintu byo bikenewe mugabo biragoye kwantifya kuko nk'ibihugu byamukwamwo aya madone tuvuga ibyigwa by'iterambere bobo haba icurimye haba ico woroye nta system ihari yo kugishora leta itabimenye kuko byose ni ibintu by'ama system bikora. Urumva ico gihe bashaka kumenya neza amahera wewe winjiza kubera iki ntibikunda mugabo mu binego byacu n'ibyo muri Afrika birakunda ko umuntu abaho neza leta itamenye ibintu byose ukuntu yabironse kubera irengarenga abantu bazandika kubera bikova mu Burundi za kakao usanga bigeguro trasa ibiki by'amakafe ibyo bijanye na ibishayoti imyungu. Hariho ukuntu bigoye kumenya ibyo umuntu yashoye n'ibyo yasigaranye. Kontrema y'uko biteye imbere ho bidakunda ko izo données zibeshapa. Usanga n'aba producer nabo nyene bafise amarogisi babishiramo. Urumva rero twege ini wacu muri Afrika iterambere riragoye kuvuga mu biharuro. Kenshi abantu baca barabukunta abantu babayeho ko bavugwa. Urabona amareta yitwararika kurosa abantu bayo amazi, amatara, amabarabara, umutekano, aho bivuriza, aho biga, amasoko, ibintu nk'ibyo. Mugabo ugasanga henshi babagiti none mbwira muri abantu abageze kuri iyi round ni bangahe bikabidakunda ko bahavuga. Murabona rero ko harimo ikibazo c'amadone nta muri Afrika abantu batunganya ivy'iterambere amadone aragoye kuronka bana kubera abantu henshi ibihugu ntibizi abantu bitunze ntibizi no kubakrasa kategori pare kategori. Voilà, hariho n'imyimbure nabivuze usanga nayo nyene igoye kwidentifya no kukategoriza. Nibaza nkayo wacu y'ibyo bagize ibyo bigega by'ibigori ngira omwe ukumenya ibyasigaye abantu ibyo bakoresheje n'ivyo basigaje. Hariho rero nka muri Afrika usanga n'ibihugu
iyo imyimbu iri ipfiraho kubera amabara ayikurayo itabihari, ugasanga n'abantu bacaporoza bikeyi kubera adafise ukuntu bashora. Ibi rero bisigura ko umwimbu uragoye kugira ante amadone economique mu bihugu bitaratera imbere aragoye kuronka. Ibihugu mbere bisamaye vyaratera imbere ntibibimenye. Numva igihugu gishobora gukasa abakene gifise kigakarasa classe moyenne, kigakarasa n'abatunzi, igihugu kiba kimaze gutera imbere mu by'amadone, kirashobora kugira planification. Mugabo biragoye iwacu, ibintu byinshi biba biri muri informel, abantu bakora ibintu bitari declarer familiare bigoye kudeclara. Voilà, aha nariko ndabasigurira rero ukuntu abantu bashobora kumenya ko abantu bavuye mu bakene bageze muri classe moyenne, canke bavuye muri classe moyenne bagiye mu batunzi, canke bibiye kuri za ngorane za politike, bazi nk'ibya politike, intambara, terabwoba, amaseyizme n'ibindi. Hariho n'igihe umuntu ava mu bakene akazaraduga mu batunzi, aduga aja mu classe moyenne, gutyo ugasanga umuntu yahora ari ngaha ageze ngaha, ugasanga ahora ari ahageze ngaha. Kuko murazi nk'iterambere bimeze kujya kwa kw'ivy'umutekano, iterambere bimeze nk'ivy'umutekano, ntibikeneye ikintu kibikoma. Iyo habaye ingorane na nkeyi, biroshe ko abantu benshi bari muri classe moyenne bisanga mu bakene. Iyo habaye iciza gikeyi n'imyaka mikeyi, biroroshe ko abantu benshi bava mu bakene bakaja muri classe moyenne bakaja mu batunzi.